kane ni Igenekerezo rya 14 Kigarama umwaka wa 2023. Mu gatondo hitezwe yuko azogwa imvura mu ntara zitari nke zigize igihugu cacu, kiretse mu ntara ya Kayanza hamwe n'Ingozi hitezweyo ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Mu ntara ya Kirundo naho hitezwe yuko azokwakayo izuba ririmwo n'ibicu bike bike. Ahazoba ahakanye gusumba handi azoba ari mu ntara za Kayanza, Imuramvya, Igitega hamwe n'Imwaro, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 14. Ku muhingamo naho hitezwe yuko azogwa imvura hose mu gihugu cacu. Imvura mvikanamwo imituragaro ikaba yitezwe ko izokumvikana mu ntara ya Muyinga. Azoboneka ibipimo by'ubushuhe bizoba biri hejuru gusumba ibindi, bizorangwa mu ntara y'Ibitoke kuri °C 27. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:48 z'agatondo rirenge igihe cy'isaha 12:07 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kane agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.